gaje na Bidondo we yavuze ko je namutwariye umugore wiwe ariko justement tugiye kuraba sinagiye mu matware yiwe sinagiye mu rugo rwiwe gutwara umugore wiwe kumukurayo mu rugo rwiwe byagenze gute bari bahukanye umugore yari wabo urumva ahubwo kubganye ndashobora kuvuga ko ari ikijuju urashobora kubona ikintu nawe nyene ukavuga iki kintu vraiment intogisiga sinoba umugabo gwe reka mfume basi nkubitana kamwe basi mfe nigira iryo kosa warikoreshejwe na mugore wa Bidondo ari we Bidondine canke byagenze gute rega nadamu wagiye kumurondera nadamu nawe nyene kugira amakosa ni kubera Eva ingene we yambwiye umugore wiwe ngo jewe gusubira kwa Bidondo ikintu kidashoboka wapi simbona ahubwo wewe komeza anje ndavuga rero ko amaye ivora none ivora no isiga reka kamenda nyongo muduga nili akarifu ile sukari imekuwa tamu kiukweli kanifumba macho yaramfashe ntabi yafashe nk'ushaka kunkubita ahubwo n'amakofi yarankubise yarakubise amakofi je bijya ntarafashe nka blague kuri jewe nawe yo bifata ari serie wewe nta kibazo none nimba byarashitse twabikora justement we nambabarire naramukosheje ambabarire kabisa sinzosubira nundi munsi. Bonjour mesdames et messieurs, from Nabonye Flavor. This is Bujahit TV, the #1 channel of this industry. Nabonye Flavor chakinyamakuru cy'amakibazo n'abishamuvuga muri industry Nabonye Flavor. Uko tuma tubikora reka tuze dukengurikira Imana hama dusubira dukengurikira namwe bakunzi ba Bujahit TV. Nakubwire nk'uno munsi mubara ndi kumwe na Gold Name novuga mu nyubako za Bujahit TV. Gold Name vipi bro? Ya mimi poa. Uko sawa? Barida. Kirundi Kiswahili. Vyote fresh tu. Vyote fresh tu. Kirundi Kiswahili? Nta kibazo. Nta kibazo. Gold Name aravuga Kirundi. Navuga Kirundi, Kiswahili vyose turavangatirana vyose. Bro unajua Kirundi unajua Kirundi wewe? Ndakizi nyene no kukivuga ndagerageza cyane ariko mu kubintu vyumvikana urashobora kuvuga Kirundi ego ndashobora kukivuga bro uravuga Kirundi numva na accent yawe ari Kirundi cyane Jesse bakunze mu byo navuga iko novuga ni nama yigwe turose cyane kugira ni benshi tuze kwiganira novuga ni turi wafanya kipindi na Afro kwa Kiswahili na comment watu wana kisuke tusikie kitu siju kuna wengine pasi unafanya interview kwa Kiswahili mwingine ata vitu gani Kiswahili tusikie kitu lakini kwa Kirundi naamini kama watakuelewa je nta kibazo hayo bari Kirundi Kiswahili vyose mahoro vyose na mahoro ni Gold Name novuga ku bwa mbere no shaka kumubaza timbe Gold Name ko unovuga wahawe novuga ubutumwa kugira ngo uze hano kumbure indirimbo ya tuyivuga ko gatoyi wavyakire gute Gold Name vraiment yari nka surprise urumva iyo baguhamagaye ahantu kirazira kwanka ifo kugenda ukumva ivyo bakubwira navyakiriye neza ku bwanje Gold Name yavyakiriye neza kandi nizere yuko nawe we kumbure umufanzi wa Gold Name wavyakiriye neza ku bintu byose ni fresh sana ni Gold Name ni nyimbo yako ivuga ati tunapendana imaze ikintu cy'ukwezi kose Gold Name kubera ko utaraduhindi Gold Name ku bwanje ndashobora kuvuga ko hari ibindi bishasha biri inyuma ariko batenyenye gatonya kuko hajya uwitonza mira ibinoze umwanya ni wagera bazoronke gishasha kandi ni vuba very soon mbega ni Gold Name mbega ku muntu yabashaka kurikana ivyo bikorwa vyawe ivyo uzoduha very soon iyo zo bisanga kuri YouTube bitwa gute Gold Name ugiye kuri channel yanje ya YouTube kandika Gold Name uraza kuronka ibikorwa byanje baze bara subscribe hakiri kare cyangwa kusabona biyunge na jewe hakiri kare kuko iyo haje bishasha babe babironka hakiri babe bironke mu bambere ni Gold Name bisa nuko wewe muri music tutakubona mwo cyane ariko umenga sinzi ivyo urimo Gold Name uko nazi nyine deal nafanya kaka muzima busanzwe ego izo deal ziri impande nizibura kese turese umuziki gusa ifa gukora utundi tuzi dushobora kuguha n'amera make je kubganje ndumu DJ watwa du studio duto dutana ma filme n'indirimbo ku ma memoire en plus no muziki naho nyene nakaziki wanje n'indirimbo z'abaririmbyi nawe sometimes je ndatanga ivyo ariyo vyose ishakibe yande je ndatanga Gold Name unafanya makosa lakini si vyiza wakifunga wakisema tulipie ushuru wa kimiliki tutafanya vile kwa sababu na mimi parmi wale watalipiwa na mimi nitakuwemo Jesse bakunzi ba Bujahit TV ni Gold Name agerageza kudusigurira neza nuvuga ivyerekeye akazakora ivyerekeye nuvuga music vyiwe nginisha nifuza kandi kubaza mbe Gold Name ku ruhande rwa music ubone kugenda gute kubganje
turashima Imana kwanza bwa mbere kuko ibikobwa tugeze aho tugeze ubu sinkakera ntiheza kuri Golden arashimishije si kuri je gusa mu Warundi bose tuba dukeneye iterambere dukeneye gusumba ngaha ariko dushimira Imana kubona tugeze ngaha turacafise urugendo rurerure cyane turimo turagwana n'ibintu birebire binini kandi bituremereye ariko dukeneye support iyo support mwikeneye ku ruhande rwa ku ruhande ruvuga rw'intwaro cyo ku ruhande rw'abafana ku ruhande rw'abafana kuko abafana ni wa boss bacu kandi no kuri twebwe abasana dutange support hagati yacu hagati yanyu jese nkeneye kuvuga ama media media izoza mu nyuma uruvuga habaye gwa rukundo hagati y'abaririmbyi tudafise urukundo tw'abaririmbyi naho tuzoshika biboneka ko mudakundana hagati yanyu uruvuga kameme naho nyene urabizi iyo umuntu arashobora kuzana sije cyangwa akazana ikintu nk'ubu par exemple je ndashobora gusohora indirimbo nkagurungikira link aho kumfasha ubu muponde nta terembe izo bari hari hagati ya je nawe kandi ntushobora kumvuga neza mu bantu ari ushobora kumvuga ujya muntu arirata indirimbo yiwe nimbi nimeze neza umengo studio yagiye muri studio y'abana comme ça mais ukibagira ko ejo nawe nyene azoba ari wewe ifo rero kwiyumvira gufasha uwundi kugira nawe nyene baze bagufasha nidufashanye tuvuga du supportingane tufatane mu mugongo twese tuje hamwe tungurunani tuje kugira ngo twiteze imbere sivyo naga Golden baravuga yuko muri no misi ngo aba DJs batabavuza Golden ku ruhande rw'iwawe ni ikosa giwanyu cyangwa ikosa rya DJs yese nkeneye kurivuga ko iryo jambo ry'aba DJ ntibashaka bazovuza indirimbo yanjye badashatse naho umwe wese akora ivyo akeneye mu rusange umwe wese akora ivyo akeneye sishobora kubwira umuntu ngo genda uvuze indirimbo yanjye ku ngufu oya akeneye azoyivuza niyo bara ko bikeneye bazoyivuza areke kuko akazi kanje nkora ku giti ciwanje ukeneye kumfasha uzomfasha udakeneye nawe nyene niwirekere nakabi kaje n'aba DJ oya Golden ntazo gufata mu kanigwa ati indirimbo yanjye nina cha mwisoko ntuvize indirimbo yanje bayivugije nzokoma amashi aba DJ bataza indirimbo yanje babandi bakora mu twa studio duto nzokoma amashi zo bwaba nibo bagenje Golden bivuga ari abaririmbyi tamuvugije cyo mumenga yagufashije gukubita ahubwo abagwaye umutwe Golden mumaze kugwana Jesse ngwana oya Jesse bisinguvu zo kugwana bisinguvu zo kurondera ubuzima kuko tugwanye tuba dufuye iki unkomerekeje nkakomeza ni utegerezwa kunjana kwa muganga none ya mahera uwisopa ugakura mu mufuko ni wokoresha ibindi bikorwa Jason Golden magerageza kudusiguraniza ko yiko adagwana wewe ku ruhande rwabwe ati jewe aho no gwana nafuma ngwana n'amahera sivyo na gambura gwana n'ubuzima ni Golden rero ariko tugiranije no kurabana video muri ko ni nk'ikiganiro bisa nuko Bidondo ariko arakunvuga yana no karipia kaka sinda gukarira cyane umenga ntibigeze umwishura no vuga Golden ubuzima bwawe ntugwana bijya no mu braza kandi je ndubaha abantu ndubaha buri muntu wese kubganje kubona yaramfashe ntabi yafashe nk'ushaka kunkubita ahubwo n'amakofi yarankubise yarakubise makofi je bijya ntarafashe nka blague kuri jewe nawe yo ifata ari serie wewe nta kibazo ariko icyo nari nkeneye kumusaba nari nkeneye kumusaba ikigongwe kuvyo wamukoreye kuko buri muntu wese afite amakosa nta muntu adafite amakosa ku isi namwera ndabaho no kunyerera siko kugwa oya ari gunyerera ugahaguruka ukabadanya urugendo none nimba byarashitse twabikora justement we nambabarire naramukosheje ambabarire kabisa sinzosubira nundi munsi ni Golden mu muragerageje kumvyumviriza kumbe atashimye kubikurikira canke atigeza canke avyumviye hanyene ni Golden mwafu iki na Bidondo gaje na Bidondo we yavuze ko je namutwariye umugore wiwe ariko justement tugiye kuraba sinagiye mu matware yiwe sinagiye mu rugo rwiwe utwara umugore wiwe kumukurayo mu rugo byagenze bari bahukanye umugore yari wabo urumva ahubwo kubganje ndashobora kuvuga ko ari ikijuju iyo ari umuntu akwije ubwenge neza kubona umutonya wawe agukurikira aho uri akagusaba n'imbabazi aho kwicara hasi kwiyumvira ugatangura kumukubita amakofi ubarujuju burya songa ni Golden Mirati rero wewe wagendanye na Bidondine amaze kwakwana n'umugabo wewe Bidondo wamusanzi wabo mwaragendanye Golden
ya twaragendanye hafi amezi 2 canke 3 gucyonye ntibagiye ariko ubu bimeze gute nuvuge imigendana yawe na Bidondine? Oya ubu narahagaritse vraiment Ni washimye guhagarika canke ni Bidondine nashimye guhagarika? Nije nashimye kubihagarika kuko nta nyungu irimo. Nagiye kwihanura kwa ndiyumvira kwanza ko ivyo ndiko ndakora mbe bibereye ijisho mbe abantu bo bifata gute. Ntaramaze kugwa muri erere ndavuga oya reka nisubireko kugira rijya kosa ndarikosora. Mbega iryo kosa warikoreshejwe na mugore wa Bidondo ariwe Bidondine canke vyagenze gute? Rega nadamu wagiye kumurondera nadamu nyene kugira amakosa ni guhera Eva. Urumva abakobwa canke abadamu bafite puissance nini kuri twebwe. Umukobwa arashobora kugirira ikintu gushika naho utarezo. Ugatakara kwihanganira ikintu ubonye biragoye. Ati rero yaragutirimuye mba yaragutirimuye bavuga gute kuguteresha penalty. Muzi wakazi hari ibindi bintu ushobora kuvuga urashobora kubona ikintu nawe nyene ukavuga iki kintu vraiment ntogisiga sinoba umugabo gwe reka mfume basi nkubitana kamwe basi mfe nigira ugasanga ati rero Goldname ako kane kamwe yaragakubise Goldname oya ivyo ni ubivuze oya wewe wavuze ati arige moni bintu ugafuma teka nkubitana ako kamwe nifuza kumenya ati ako kamwe Goldname yarakagize iyo baguhaye ingya kwisahane ushonje urajya urafungura ati rero bazigwa iri kusana urazifungura akameme narariye ariko sinariye byinshi hari akajumbu kamwe gusa akajumbu kamwe kacakara mushabuza Bidondo ako nyine niko katumye vyose rero je nanje nabonye ko nakoze amakosa rero nagiye gusaba braza imbabaza mbabarire ariko wewe abifata ukundi kuntu ni Goldname rero ati rero wewe igiye mwagendana na Bidondine kijya gihe wewe waruzi yuko batazokigira basubirana mu bisanzwe ingene we yambwiye umugore wiwe ngo jewe gusubira kwa Bidondo ikintu kidashoboka wapi simbona ahubwo wewe komeza anje ndavuga rero ko amaye ivora none ivora no isiga reka ndanyonga umuduga iri akarift hanyuma ndiyumvira none umuduga bamaye kuzongwisha mu kinogo ndaki lo type hariya ntashaka kurekura Bidondo wewe ewana yahora abwira n'abafana biwe umunsi muzomufata ujye mu peti ondagura avuga rero hano jya gufa nkafira ubusa taco mbona nkuramwo ese no bihano biki ndiyumvira kameme ndamukurikira umugore wiwe ndamubwira ese twahagarika iyi mikino byo bari byiza umukobwa nawe arambwira none aho rero bagukanze nawe nyene uratanguye kubivamo nabwira we yawe rega n'umuryango wanje ntabwo ivyo niyo ushobora kubishigikira en plus wewe no muhira ni woshikaye muhira wacu ni wokwemerera kuko Bidondo we yaraje no muhira atera n'ugwamo arashwana mungu wanyu ntwe mugore sio narindi aratukana abwira na nyumba 10 hoho yana ntashe kumugoroba nyumba 10 arampamagara arambwira mu rekana n'umugore w'abandi avuga je na mugore w'abandi natwaye ahubwo wewe yo mwirondera umugore wiwe bakicara hasi bakavugana bigahera je no kuramwe ibirenge umutipe niyemeye ama message aguma nyandikira buri munsi je nanje uyu ni yanyandikira umugore we nani akantelefona uri he nabwiye je ndimwira ngo ndagukeneye bunye ningo je nanje kwanka bikananira akavuga reka mfata urugendo fume ngenda kumuraba tukavugana 2 cyangwa 3 gutyo nkabwira yaga amasara ageze yo gutareka nitahire ngo we utinyande erega no ngaho urashobora ndavuga wapi sinshobora kujya urara iwabo iwanyu sinshobora ngo utinya mama warahari bene wanyu barahari bo bifata gute ngo nta kibazo je iyi nunze ishambire yiwanje naho unyamanga ndavuga wapi sinkeneye ivyo sinkeneye kwe tuzokora ibindi canke tugenda handi ariko iwanyu ikintu kidakushigira shoboka ati rero Bidondo ariko munyuma mwaricaye waramurundi muravugana vyagenze gute jewe ni je nihanuye kuvuga ko reka ndondere base Bidondo ndamugiza ukuri vyagenze ko wahenzwe ndamugiza ukuri base fuma ndamusaba n'ikigongwe kugira bihere nirya video twabonye washimye kubikoresha novuga Bidondo yakwagisha ikiganiro ucu busanga bariko mugisha ikiganiro ucuma ko wasabira ikigongwe hajya nyene n'abakunzi batwara mukuri narimo ngenda mu buyenzi kuraba umugenzi sanga yo maragera ikiganiro na platform ndavuga none ko akajyo keza ko gusabira ikigongwe ngaha
kuko mbona hari abantu benshi nawe nyene yo kumva isoni ntashobora kugwana kumbe rero yo naringiye kwasa umuriro turakubitwa yarakubiswe amakofi maniga ariko vyose narabyihanganiye kuko je simba nkeneye gushwana n'umuntu kandi iyo mba mfise ishavu mperera mu mutima sinshobora kukubwira ko mfite ishavu kuko mba ndiyumvira kwanza itsika twogwana je nawe inyungu ihe twaba tuyikuye tushikana na he aho kugwana n'ubuzima tukagwana canke n'umuziki n'akazi ivyo kugwana dupfa ubusa abazungu bo iyo mugiye kugwana babagwanira mahera ariko twebwe ugasanga duta energy ya gusa ataco dukuramwo amajambo menshi y'abantu ubu naho sigaye nca hose abandi bantuka je nkaraba ko ari ibintu simple gusa ariko urizere ko bizoba bifite inzira inziza Bidondo niyemera tukicara hasi tukayaga bigahera je kubganje andi pre kumusaba ikigongo umwanya ari wose tugerageje kuraba Bidondo arashafise kakantu kagashavu kubwiwe nibaza aracagafise mu mutima kagene kazofaka muhezemo ni nka we novuga gold name ku ruhande rw'iwawe iyo babikugirira wewe wari kuryoherwa gold name ishire mu kibanza cha Bidondo kubganje ndashobora kuvuga ikintu unajua kuna vitu fulani ambavyo watu tunakuwa tunashindwa kuelewa mimi sio pasta sana kwenye Biblia wanasema kwamba mtu akikupiga kofi upande huu ongezea na upande huu kwenye Biblia iliandikwa lakini nice na mtu anapokukosea afu anagundua kosa lake anakuja kuomba radhi basi wewe ni wa kukaa chini na kufikiria kujua labda mtu alikosea na kuweza kumsamehe mimi ni binadamu ndio nitakuwa na hasira kwa kile kipindi na nikikuona nitakuwa na hasira lakini muda mwingine naweza ukikuja mwenyewe binafsi kuniomba samahani mimi nakusamehe ni gold name akubwira ati baje byari ko babimba ko nari gutanga ikigongwe mbega ku ruhande go urabona ko gold name akuri ikigongwe mbega gold name yabigiyemo guti kugira ngo bamubabarire ko urabona ko gold name yatumye agwa muri ryo kosa ku rwande rwanje nisunze ibyo gold name yambwiye biraboneka yuko gold name wewe ntiyamusanze novuga Bidondi nagendana na Bidondo ku buryo acaja kuvuga gutwarana na Bidondo mbega Bidondo na Bidondine ku makuru nkaho wagendanye na Bidondine bari bamaze kwandika ego barimaze kwandika bagiye afite nuzenya signature ya eta civil eta civil nini kuri ki gold name na ugenda kugenda n'umugore w'abandi batarasinyura gold name wewe umefanya makosa bro mimi si kwamba nifanya makosa unajua ndio upande mmoja watu wanaona kama mimi na makosa ila kwa upande mwingine kuna kitu katikati yetu so mimi niliingizwa kwenye mtego kujinasua ikawa ngumu sasa ikishatokea maji yakishamwagika uweze kuyazoa sasa kwa vitana ikitokea tena kwa mara nyingine kaka itakuwaje sasa hiyo inakuwa sasa ni too much unakuwa too much kwa sababu ndivyo sura kuibonekeza kandi rero bigira haya makosa aho no gukubita urashobora gukubita ni gold name nakoni mara kwazi bwari bwa mbere ubikoze cyangwa byari bimeze gute ya bwa mbere ugendanye n'umugore atari umugore wawe jena n'umugore mfise chao ndo kazi zako ndo ndiliza chao ndo kazi kiwa mimi sometimes naimba nyimbo nyingi za mapenzi of course lakini kwa upande wangu kusema nianze kumtongoza mtu au mwanamke inakuwa ngumu sasa ni wewe ndo kumtongoza au unajua kitu fulani mtu tuweza kuongea tu mambo sheri poa za siku yani kama utani yani lakini mwisho wa siku unakutana kitu kinaenda kinakuwa kikubwa mpaka mwisho wewe kumwambia mwenzio nakupenda kisha naye akwambia na mimi nakupenda mwa mtajua ni utani tu utani na mwisho wa siku inakuwa kubwa jambo linaanza pole pole na mwisho wa siku linakuwa likubwa mbega kugira ngo mugendane na Bidondine novugaga gold name bari basanzwe bamaze amizangaisha bamaze imisinga batandukanye mwezi mmoja alikuwa anakuambia kama hawaongeni bali baganira akwajui hali ya watoto yani yeye mwezi mmoja yani mwezi ulipoisha tu anaeneza mwezi na ndio siku anaanza kunitafuta akanambia uko wapi nikamwambia niko nyumbani unafanya nini nikamwambia mimi nakaa ila nataninge bafuni kuoga afu niende kwenye mishemishe yangu none nkawe gold nimugeregeje gukurikirana yuba yarabigize kugira ngo akomeshe umugabo wiwe canke yarasanzwe gukunda cyane sinzi impamvu yiwe sinzi ivyari mu mutima wiwe ko wewe kuvyiwe ivyo yambwiye je ico icatumye mva mu rugo kwa Bidondo niko ya Bidondo afise undi mukobwa yateye inda for real afise undi mukobwa yateye inda yego cyana ndamubwira ivyo uri kuravuga n'ukuri cyangwa no kubesha ngo je n'ukuri n'uwo mukobwa yaranzaniye ibipapuro ndavuga ndiyumvira kwanza ndabwira mbe umukobwa ni wahe ngo mubwiza ameze gute uku nuku
Tambwira oya je ku bwanje ntaramubonye Bidondo ari kumwe n'uwo mukobwa. Arambwira uyu ni umuqueen video wanje. Nkeneye ko dukorana akazi. Ndambwira okay, c'est bon nta kibazo. Ico gihe twari ko turaja hehe kwa Sioni kwa Sioni bo barinjira mu isoko je ndabandanya kuri brasserie Bidondo n'uwo mukobwa sinamenye sweet yabyo kuntu vyagenze ariko mu nyuma cyo wumva yuko Bidondo yamuteye indi umukobwa mbega mari musaze mufite ubugenzi we na Bidondo ga bro ujya no mu brother kandi ndamwubaha niwiwe na oranchayo iyo ngiye mu buyenzi nza kumuraba n'abana biwe n'abagenzi banje iyo bumvise ijwi ryanje naho baba baryamye baravyuka cyangwa nico cyatumye gitiri musa n'umugore wiwe igice kubera ivyo oya umva ko famille ya Bidondo sigukunda man yana sikuvuga ko ari kubera famille ivyo vyavuye ku mutima w'umuntu erega abakobwa n'abantu bihenda bahendwa n'akantu gato ni yes novuga yuko nka Gold Name nkashaka kumenya ati mbega ho ni gikugiye gukora Gold Name icyo ngiye gukora ngiye kurekurira akazi kanje gasha tuzitonde dushasha ku ruhande kwanza gwa Bidondo kwanza iki ugiye gukora kugira ngo Bidondo musubire kugura abagenzi nka kera jewe ivyo nkeneye gukora kwa Bidondo je nkeneye ko mwicara mugasaba iki twicara ahantu hamwe tukumvikana ivyahise tubireke inyuma tuje kubaka ibiri imbere tugange ya nayo kuja sure kwa sababu wanasema siku zote safari ni ndefu na hii safari huwezi kuimaliza leo au kesho labda ufe tu ndo safari unakoimaliza ni Gold Name ni bikigiye guhereza nuvuga abakunzi bawe ngiki ubabwira abafana bawe ga Gold Name wao wajitayarishe muda wote siku yote ikibidi kuachia tunaweza tukaachia hata kesho kwa sababu nyimbo ambazo ninazo ni nyingi ila sipendi kumwangusha fanzi wangu mimi sipendagi niachie kazi ambayo kila mtu atakuja kusema ni mbaya mimi napendaga nifanye kazi itakuwa nzuri sasa ikifika kipindi Bidondo na kuomba collab itakuwaje ni kufikiria kwanza nikufikiria bro Bidondo nakusanya tumukorana indirimbo mchabwe na gocha nikufikiria kwanza kwa sababu huwezi kukurupuka tu from nowhere akamwambia vya na mimi nataka tuimbe dogo wangu unawaza kwanza mbia tuimbe takwambia bro takwambia sababu inakuwa iko hapa sio ya kurupuka tu tufanye kazi hapana novuga ni Gold Name kumberera gushimira cyane Gold Name reka namwe ndabashimire hama ku ruhande gwa music ubwo ni kugenda gute mu Burundi tunajitahidi sote pamoja mu rusangi turagerageza twese ni kiki kumbere Gold Name inovuga yifuriza industry yacu ngeneye kwitera imbere cyane abaririmbyi tugira urukundo amplis n'aba journaliste bo kubgabo bagira urukundo dukundane twese mimi silili nini kwambia silili mtangazaji simlili DJ silili promoter you know hapana mimi nachokililia najililia mimi mwenyewe kwanza peke yangu sitoenda kumlilia yule au wewe kwa sababu wewe unapigana na maisha yako mimi napigana na maisha yangu kwa nini nikuseme wewe ndio nawaza sasa hiyo inakuwa ni umama na ufala ambaye labda nasema hivyo anakuwa kama hana akili sawa wewe kama wakupigi wewe kwako na radio basi na wewe ingia kwako tia flash yako volume mwisho gonga muziki wako mpaka uchoke ukisikia kule ndani umekuchosha uza headphone weka kwenye simu yako tia kwenye sikio usikie mpaka uchoke basi kabisa kumbe Gold Name agira atugira kakapela kidogo nacheka najua kuna nyimbo fulani sometimes napendaga kuimba sana imba mna shida ndio hiyo sasa zingine watu wanapenda sana hiyo ni surprise kwa watu lakini dhahiri siku vijana kilicho moyoni ile sukari imekuwa tamu kiukweli kanifumba macho wengine sioni kile alicho nacho ndo chanipa burudani kanifikisha kwenye bahari ya mapenzi kanihamisha irizwi mu byumva gute shabira biraboneka birumvikana numvise yo vyakuwe man urede mapenda sauti yako amna sauti yangu mbaya mbona sana sauti yako mbaya hakuna mtu ashakwambia kuna sauti nzuri kaka amna mimi sipendagi watu for real sure mimi sipendagi sauti yangu sauti yako kali sana na leo jamaa anajua kuimba bana unajua sauti yangu mbaya sana hapa ni kwa sababu nimeshakunywa maji ukisikia ninapoamka ndio unakuwa sauti nzuri sasa ndia hey uburundi tawe gituma rero nuvuga Bidondo yarashimye akajwi kavuga ka Gold Name aririmba neza cyane Gold Name ninatajika ufanye kazi nyingi sana sikia una kipaji cha kuimba kaka inabidi nifanye kazi nyingi na inahitaji support
support kwanza, nijisupport mimi mwenyewe kwa kazi zangu, afu wengine watakuja baadaye. Ila tu kuna vitu fulani ambavyo nawahitaji kuweka sawa. Mimi silili media hapana, mimi silili ma promoters hapana. Ambaye atajisikia kuplay nyimbo yangu ataplay, ambaye atojisikia aache. Mimi sina bifu na mtu yoyote, hamna. Mimi niko peace kwa kila mtu. Jayce bakuzi Bujahit TV kumbure gold ni magenda twibutsa Instagram yiwe, nuvuga YouTube yiwe na Twitter yiwe hamwe na Facebook. Ni gold name bila kubadili. Fasi yote. Tuzosubira rero inshallah imari kunzira kumwe na Beni kuri micro nuvuga rima ya kamera kumwe na Juma just professional, ibagirwa subscribe. Bye.